Louange et remerciements. hahimbazwe kandi hashimigwe umwami. Nous aussi, nous pouvons être ici. Natwe dushobora kumera nk'uko tugasenga, Si nous sommes kandi là où il est, nimba turi aho ari nous sommes bénis. rero turahezagirwa. Alors nous allons écouter sa parole. Aho rero turumviriza ijambo ryewe, aho rero Fortifié. turakomezwa Et nous ne regretterons pas kandi d'être venus. ntituzigira twicuza kuba Vous twaje. savez Murazi qu'il est très facile d'être assis et biroroshe cyane kwicara hamukumviriza. j'aimerais, quand je suis assis là, Nugakunze igihe mba nicaye hariya et assis. nkaguma Je ne niyicariye. sais pas combien de personnes. Sinzi abantu bashobora kwiyumvamwo ibintu nk'ibyo, ariko C'est beaucoup plus facile. biroroshe cyane kuba umuntu yicaye. Et pourtant, Ariko nuko biri uko, personne ne choisit s'il doit se lever, nta muntu umwe ahitamwo nimba parler. ategerezwa guhaguruka ngo avuge, canke nimba ategerezwa canke ashobora kwicara akumviriza. Dieu est en tout. Imana iri muri byose. Imana iravuga Que nous le recevions kandi ishaka ko et tuyakira nous comprenions aussi. tukanayitahura. J'avais l'intention de me retirer ce week-end. Nashaka kwikuramwo muri weekend, ariko Péché de sinshobora kwibuza kwiyumvira yuko d'être ensemble nivyo dushinzwe dans la face. kuba turi hamwe tukaba imbere y'umwami gushika igihe Comme azogarukira. nous l'avons entendu, Kandi nk'uko twavyumvise, pour nous exhorter, kugira ngo aduhanure, duhanurane bamwe ku bandi, duhanurane ku bwacu, que nous voyons uko tubona iyo minsi yegereza, kandi tubona ko ce qui nous entoure est véritablement dans une confusion totale. ibidukikije byose, abadukikije bose Plus important, bari mu rujijo rugoye rwuzuye. il n'y ait pas de confusion, Ikintu nyamukuru ni uko twe muri twebwe hatubamwo que nous puissions amadidani na make, tukaba turi abantu clair, batari mu kajagari, ariko abantu batekanye du moins bumvikana ku bw'ubuntu bw'Imana, cyane cyane mu gice cyo mu buryo bw'impwemu. confusion dans ce monde Urujijo rwose ruba mu ino si ne nous fera pas de mal à toi. ntiruzokugira nabi, ntiruzogira nabi jewe, nimba muri twebwe hariho ukubonesherezwa kuva ku Mana ku by'Imana ikora. Et je pense que Dieu nous a... Kandi ndiyumvira ko Imana yaradufashije, Nous n'avons pas dépassé les bornes. ntitwigeze turenga Nous akarimbi, n'avons pas fait plus que ce que Dieu nous a ntitwigeze donné. dukora ibirengeye iby'Imana Nous yaduhaye, n'avons pas donné nos propres interprétations. ntitwigeze dusobanura ibintu ku buryo bwacu canke ngo duhe ivyizigiro bitari byo ku bwoko bw'Imana, Tout simplement ariko gusa transmis la parole de Dieu twatanze ijambo ry'Imana n'amasezerano yose, kandi twiteze mu kwihangana kose yuko Imana yasohoza. Il n'y a pas d'homme qui puisse aider Dieu Nta muntu n'umwe ashobora gufasha Imana kuyasohoza, comme nous l'avons vu ariko dans cette nk'uko parole. twabisomye mu ijambo, Nous devons en effet persévérer patiemment. dutegerezwa gushishikara twihanganye. Mais Sishaka gusubiramwo ibintu byose, c'est ici, ariko umurongo wa gatanu wo mu Baheburayo 3 umurongo wa gatanu, Moïse, bien qu'il ait été fidèle dans toute sa maison, kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose en tant que serviteur, pour nk'umushumba, rendre témoignage kugira ngo abe icabona qui devait co gushingira intahe annoncer ibizovugwa en hanyuma, révélation. ngo ibizovugwa nko guhishurirwa. Ça, c'est le point qui avait été manqué ou perdu. Iki nico gice cari carabuze canke cari caratakaye mu vyakoreka byose. Mu misi ya Yesu, Les scribes, abanyabwenge avec b'ivyanditswe tout ce qui était écrit dans bari le bafise livre de Moïse, ibintu byose vyanditswe mu bitabo vyera vya Mose, une chose, à savoir ariko ari ikintu kimwe bari babuze, ni kuvuga de ce qui uguhishurirwa était écrit dans kw'ivyari ce vyanditswe livre mw'ivyo de Moïse. bitabo vyera vya Mose. Et ici,
kandi hano nous avons lu que twasomye Moïse, yuko en tant que Mose serviteur, nk'umushumba était fidèle dans la maison de Dieu. yabaye umwizigirwa mu nzu y'Imana kugira ngo ashingire intahe ivyari bitegerezwa kuzovugwa nko guhishurirwa. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Uko niko vyanditswe muri Bibiliya. Nous avons dans ces derniers temps beaucoup Mw'iyi minsi ya nyuma parlé de révélation. twumvise havugwa cane ivyo guhishurirwa. Hariho rero abantu bavuga ngo ego Toujours ngo misi yose bavuga amahishurirwa. Qu'est-ce que Ego none uguhishurirwa ni iki? révélation Uguhishurirwa est le dévoilement ni ugufukurwa kw'ibyo Imana sage yanyegeje abanyabwenge n'abahanga. révélation Ijambo uguhishurirwa ubwaryo risobanura dévoilement gufukurwa. ce que Dieu avait dit Ibyo Imana yari yabwiye Mose dévoilé. byategerezwa gufukurwa. Scribe pouvait répéter Abanyabwenge b'ivyanditswe bashobora gusubiramo ivy'Imana yavuze, ariko uguhishurirwa ugufukurwa kugaragazwa kw'ibintu byari byavuzwe ibyo ntibari babifise. Aho rero bakoze ibyo Mose yari yavuze, ils en ont fait des commandements d'hommes, babigira ibyagezwe by'abantu n'ibyashinzwe n'umuntu. Umwami nawe araza aravuga ngo ni iby'impfagusa ko munsenga, kubera ko mwashizeho ibyagezwe n'ibishinzwe n'umuntu bigira inyigisho. Matayo 15:9. Mose yari afise igikorwa gikomeye, atari gusa yuko ibitabo byiwe byanditswe gusa bikitirirwa izina ryiwe, atari gusa yuko ibyanditswe mw'iremwa n'ibindi bintu byose bijana no gusohoka kwa Bisirayeli byaba byarazanywe, ariko mw'ibyo bintu byose nuko harimwo uguhishurirwa ku bijanye n'urunganwe rwo muri kazoza, harimwo uguhishurirwa kuraba Yesu Kristo, kuraba ishengero ry'isezerano rishasha. Kandi uko guhishurirwa gutegerezwa kandi gukwiye gutangazwa. Uyu munsi navyumviriye ko ubwoko bw'Abisirayeli bari bafise ibyagezwe, bafise abahanuzi, bafise za Zaburi, ariko ntibari bafise ico Imana yashaka kubahishurira. Ni nako bimeze uyu munsi. Urashobora kugira ajya amavanjiri 4, ukagira n'ivyete byose, ukagira n'ivyahishuwe Yohana, ariko nubwo biroko ntugire uguhishurirwa kw'ivyo bintu byose. Nico gituma turashobora misi yose gushimira Imana yoko yatwihishuriye, kandi yuko yanaduhishuriye ijambo ryayo. Ku murongo wa 6 mu Baheburayo 3 umurongo wa 6 igice cya 3 umurongo wa 6, ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe. Namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ivyizigiro vyacu rwose gushitsa kw'iherezo. Ibintu byose bishobora kunyiganyizwa bizonyiganyizwa. Ibyo biranditswe mu Baheburayo kure yaha yoko ibigaragara byose bizonyiganyizwa gushitsa aho tuzoronka ibitanyiganyizwa. Abaheburayo 12 duhere ku murongo wa 27, 12 guhera ku murongo wa 27. Iryo jambo ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe, kuko ari byaremwe
justement en résulter quelque chose de permanent. kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. Verset 28. umurongo wa 28. Nous voulons être reconnaissants parce nicyo que gituma nous recevons kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, par cela nous servons Dieu. dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya. umurongo wa 29, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Ici le mot inébranlable. hano ijambo kutanyiganyizwa biravugwa. Tout ce qui peut être igihe ibitegereza kunyiganyizwa byose bizonyiganyizwa, hanyuma hakaza ikintu gihoraho kikaremwa, ikintu kidashobora kunyiganyizwa, kandi nibwo bwami. ubwo ni ubwami bw'Imana. ubwami bundi bwose bwokomera uko bwokomera kose, bwose buzoshonga, bwose buyonge. hari ubwami bumwe gusa nibwo buzoraho, kandi ubwo ni ubwami bw'Imana. kandi mbere umuhanuzi Daniyeli akavuga ko buzoba ari ubwami buhoraho, kandi yuko ubundi bwami bwose nabwo buzosangangurwa. mwese murazi iyo mirongo ya Bibiliya muri Daniyeli igice c'indwi umurongo wa 27. Daniyeli igice c'indwi umurongo wa 27. La domination et le pouvoir. kandi ubwami n'inganje n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabigwa ubwoko bw'abera bisumba byose. ubwami bwayo ni ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Ainsi, ou alors, le royaume de Dieu uko rero canke ubwo dure éternellement. ubwami bw'Imana buhoraho ibihe bidashira, kandi turi mu bwami bw'Imana, kandi twaronse ubugingo budashira. nico gituma tuzoganza kandi tuzotwarana nawe, tuzoganzanya nawe. kuri ibyo naho turashobora gusoma iyindi mirongo ya Bibiliya. igice cy'umviro jewe kuri jewe cabaye gihambaye, yuko ibintu Mose yakoze, ibintu yanditse, ibintu vyaba muri ico gihe byaraho kugira ngo bize bivugwe mu nyuma ko guhishurirwa. Kristo ubu rero niwe atwara urugo rwiwe, kandi urwo rugo rwiwe ni twebwe, kugira ngo duhagarare dushikamye la joyeuse assurance et l'espérance, et ce jusqu'à la fin. mu bushizi bw'amanga tunezerewe kandi gushika ku iherezo. ndiyumvira yuko nabo gusa bagenda bagashika ku iherezo, kandi igihe rero ijambo ku iherezo havuzwe, ijambo ry'Imana nirivuze amezi 3 imbere y'iherezo, canke ukugarika kw'imiryango imyaka 3, ariko ni gushika ku iherezo, gushika ku iherezo, gushika ku mwaka wa nyuma, gushika mu kwezi kwa nyuma, gushika mu ndwi ya nyuma, gushika ku munsi wa nyuma, gushika ku munota wa nyuma, gushika ku isegonda rya nyuma. guhagarara ushikamye gushika ku iherezo, gushikama gushika ku iherezo. ni ivyo nyene twasomye mu Baheburayo 12 yuko baronse ubwami butanyiganyizwa, nibo gusa bashobora kubikora uko. bakondwa, hariho ibintu bibiri. ku ruhande rumwe haranditswe ngo ubwami bwawe nibuze. ni mu isengesho ry'umwami wacu niho turizi nkajya isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, nk'uko biri muri Mateyo 6:9. ariko ku rundi ruhande haranditse ngo ubwami bw'Imana niboza buryo bukubita amaso, bukanga amaso, ariko ngo buri muri mwebwe imbere. ibyo byose uko ari babiri ni byose ni byo kuri. ubwa mbere ubwami bw'Imana bubanza gushigwa muri wewe no muri jewe, hanyuma
wewe na jewe tuzoba mu bwami bw'Imana ubwo twasomye ko yuko ngo buhoraho kandi yuko ubundi ubushobozi bwose n'ubundi bwami bwose buzobumvira buzobagamburukira. ibyo byose uko biri byose ni by'ukuri. ubwami bw'Imana buba muri twebwe, kandi muri ubwo buryo nyene turabizi neza cyane yuko umwami wacu azoshiraho ubwami bwiwe hano ku isi, kandi yuko buzoba ari ubwami bw'imyaka igihumbi, ubwami bw'imyaka igihumbi. ushaka gushishikara gushika ku iherezo aguma atanyiganyizwa, agashimikwa, agashingwa, ategerezwa gutahura yuko atazobigerako mu bushobozi bwiwe bwite, ariko gusa ku bw'ubuntu bw'Imana. kandi turabizi twese yuko ibyo bikoreka biciye ku ijambo kandi biciye kuri mwemu, kuko ibihe ntibizigera bitera imbere, ntibizigera byigira neza gusomba, ahubwo bizoba bibi gusomba. umuntu yumvira yuko ibintu bizoba bigenda neza hano ku isi ategereza kwiyumvira neza yuko hoba ari mu myaka kuganza kw'imyaka igihumbi gusa. ariko umuntu yumvira yuko ibintu bizotera imbere bikamera neza gusoma hano arihenda kandi abesha n'abandi. Bibiliya ahubwo iravuga yuko uko ibihe bigenda bihera niko bizoba bibi gusumba ku bantu. kandi muri Branham aravuga ngo isi yose kwerezo ngo bazoba bameze nk'inzu nini y'aho bikira abasazi, hari abasazi. igihe rero turaba abantu mu bintu bakora, uburyo bakoramwo ibintu, igihe tubyumva bivugwa, igihe dusoma ibintu n'ibindi turibaza none ni gute ibi bishoboka. ariko nubwo biroko turazi yuko ibyo bintu byose bigize umugabane mu gihe cy'iherezo, kandi ntidukenere kuzunguza umutwe ngo twiyumvire ngo ariko ngo ibyo ntibishoboka. oya ntituzunguze umutwe, ariko turamura umutwe wacu kubera yuko tuzi ko ugucunga kwacu kuri hafi, kandi yuko ibyo bintu byose bitegerezwa gushika mu bwo buye nyene, kubera yuko bwari byavuzwe imbere y'igihe bivugwa n'ijambo ry'Imana. no kuri jewe ntibyoroshe kuvuga ijambo ry'Imana, ariko nubwo biri uko jewe ibintu byose jewe ubwanje ntegerezwa gucamwo byavuzwe imbere y'igihe bivugwa mu ijambo ry'Imana, haba mu mahanuzi Mika canke mu mvugo y'umwami. kandi woshobora kwiyumvira yuko amasezerano meza turayabona yose, tukabona neza asohoza. bigira neza cyane igihe Imana itugiriye neza, bitugwa neza. murazi ibyanditswe ku mwami wacu n'umukiza wacu yuko nubwo yari nk'umwana nk'umwana ngo yize ukumvira biciye ku mubabaro. Abaheburayo 5:8. mbega ibyo twabitahura canke ntegerezwe kubisoma kugira ngo mumenye ko byanditswe uko. ni mu cete c'Abaheburayo, haravugwa hano mu Baheburayo igice 5 duhereye ku murongo wa 5 agace ka 2 5 umurongo wa 5 umurongo wa 2 w'umurongo wa 5. iti urubura bwanje rumwana wanje uyu munsi ndakubyaye, nk'uko yavuze ahandi iti uri umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. umurongo w'indwi, Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane, atakamba cyane arira, iyashoboye kumukiza urupfu. reka duhagarare gato kuri ibi. Yesu Kristo
yari umuntu 100% mu mubiri, yategerezwa gufata ikibanza cacu agatangwa mu rupfu. Turabona hano ko havugwa ku murongo w'indwi ngo kuko amaze kwinginga no gusenga cyane atakamba cyane arira, yashoboye kumukiza urupfu. Kandi amaze kumvigwa, uyu ni umwami wacu, niwe twe turasoma ko hano, ariko hano yari afise ishusho y'umuntu. Hano yari umuntu 100%, yavutse mw'ino si kubw'abantu, kubwo wewe no kubwa jewe. Yari afise amarira yatemba, yari afise ububabaro mu bugingo bwiwe, yari afise ubwoba, yari afise umubabaro. Yategerezwa guca muri iyo nzira kugira ngo abe umuherezi mukoro yizigirwa, kugira ngo adutahure jewe nawe mu bintu ducamwo, atari kuturabira hejuru, ariko ashobore kumvana natwe kandi adusabire. Nico gituma iyo mirongo yose ya Bibiliya ni igiciro, kuko turabona yuko yategerejwe guca muri iyo nzira. Haravugwa mu nyuma ku murongo w'8 ngo naho yari umwana yigishwa kumvira n'ibyo yababajwe. Nubwo yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ibyo yababajwe. Comme si ça n'aurait pas été possible sans cela. Nkaho menga ntivyari gushoboka adaciye muri ivyo, ariko ubu rero natwe dushirwa imbere y'igipimo. Parfois, rimwe na rimwe une souffrance insupportable, umubabaro utihanganirwa ukubita abantu uwo Imana yateguye, ishaka gutunganya, ishaka kweza. Hanyuma birakwiye kwa guceceka, hanyuma tukazana ibyo dusaba, ibyo dutakambira kuri uyo ashobora kutwumviriza, akadufasha, akadutubohora. Twebwe nk'abantu, kandi nanjye sinikuyemwo, ariko twebwe nk'abantu, twese twama dushaka kugenda kubwira umuntu uyu n'uyu ibintu bitumereye nabi, ibyo twikoreye, ibyo tutegerezwa gucamwo. Ariko umwami Yesu yabwira umwe gusa ibintu byose. Ntiyagiye kuraba Petero ati umviriza, ibintu biragoye cyane ubu rero, kandi muno mubabaro, oya. Bibiliya iravuga ngo mu minsi yiwe yabaye mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu, atakamba arira, amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Bakundwa, reka dukure icigwa hano kuri umurongo wa Bibiliya, kuko we nk'umwana w'Imana yabaye kandi yacitse icitegerezo cacu, yacitse akarorero kacu, kugira ngo abana bose b'Imana, abahungu n'abakobwa, bamenye ko bashobora kuzana ibyo basaba, ibyo batakambira, imitwaro yabo, mu mubabaro wabo, mu kubabara kwabo,
mu marira yabo, mu kubabazwa kwabo, bakabizanira uriya ashobora kumva amasengesho. Amen. Nico gituma umunyezaburi arandika akavuga ngo nico gituma abantu bose baduza kuri wowe kubera yuko wishura amasengesho. Zaburi 35:3. Hano turafise icitegerezo, hano turafise akarorero, kandi haranditswe rero ku murongo w'icenda mu Baheburayo 5:9, kandi amaze guhingurwa rwose, ashikira guhingurwa rwose, gutungana rwose, atari ibi nta kumvira, ukumvira kwari kubereye kugira ngo habe uguhingurwa rwose. Natwe twese turindiriye twese uguheraherezwa, uguhingurwa rwose, atakumvira kuzuye capable de traverser la souffrance la plus profonde, bigashobora guca mu mubabaro wimbitse ushoboka. Ibi nabyo ntibizoshoboka kuri twebwe. Ntihazova uguheraherezwa by'imirenzako nk'uko twe tubifata, ariko hazoba uguheraherezwa kuva ku Mana nk'uko byashitse hamwe na Yesu Kristo umwana w'Imana. Ubu rero haravugwa ibi ku murongo w'icenda ngo kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Umurongo w'icumi, Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Il ne s'est pas contenté de subir tout cela. Ntiyahagije gusa no kuba mu ibyo bintu gusa, ariko yaciye acika inyanduruko, inkomoko, intango y'agakiza kacu. Haleluya. Kandi nk'uko atagukekeranya yuko yabaye mu guhengwa kwiwe bwose, niko atagukekeranya yuko natwe tuzoba mu guhingurwa kwacu kubwo buntu, kuko umugeni n'umukwe barafatanije. Muri we hasohoje ibintu byose byari byanditswe ku bijyanye n'uyu, kandi no muri twebwe natwe hategerezwa ubu gusohoza ibisigaye mu byanditswe. Amen. J'ai encore dû penser à une autre parole. Ariko niyumvira ku rindi jambo, la parole de Colossiens. Ijambo ryo mu Bikolosayi, Colossiens, Abikolosayi igice ca mbere. Hano haranditswe dore ku murongo w'icenda, Abikolosayi igice c'icenda umurongo w'icenda, Kolosayi wa mbere umurongo w'icenda. Nico gituma natwe uhereye igihe twabyumviye tudahengesheje kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya iby'Imana igomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'Imwemu, ngo bihumetswe na Mwemu. Twasomye ku kwizera, twumvise havugwa ugushishikara, havugwa ubwami butanyiganyizwa, ubwo twaronse kandi ubwo tuzobamo. Hano tubwirwa hano dutegerezwa kuba twuzuye kugira ngo tumenye kugomba kw'Imana mu bumenyi bwose no kumenya kose, mu bwenge bwose bihumetswe na Mwemu. Bagenzi, ni ikintu coroshe kuvuga ukugomba kw'Imana, ariko atakintu kimwe utabura mu kugomba kw'Imana. Ariko ni kindi kintu igihe ukugomba kw'Imana tuba tuguhishuriwe bivuye mu ijambo ry'Imana ku bwa Mwemu w'Imana. Aho rero biba ari kindi kintu. Mbega ni bangahe bavuga ukugomba kw'Imana? Kandi twarabivuze ko ngo ukugomba ubwami bwawe buze, ugomba kwawe gukoreke nk'uko isengesho ry'umwami rivuga. Ariko ibyo bisoza gusa aho tuba tubanje kubimenya kandi tukareka Imana igakora.
rero bijyanye no kumenya n'ubumenyi kumenya imana bihomekewe na mwemu kugira ngo dushobore kuzura ubwenge bwose. Twumvise byinshi, ndiyumvira yuko namwe mwiyumvamo nk'ibyo niyumvamo. Twifuza n'umutima wacu wose igikorwa cy'Imana, aho ijambo ry'Imana hamwe n'amasezerano yayo bizoshobora kuba ibintu by'ukuri imbere y'amaso yacu. Amen. Atari gusa yuko twaronse inyigisho ku Mana no kugomba kwayo, ariko kugira ngo biciye ku ishengero Imana ishobore kuzana ugukorerwa k'ukugomba kwayo uko yagaragaje mu ijambo ryayo. Icyo nicyo kintu cya mbere twitwararitse, atari gusa kuba twinjizwa mu by'inyigisho gusa, mu bwenge. Imana ibiduhe mu burebure aho bikenewe, kandi niba biri mu mugambi w'agakiza kwayo bidushike ko. Ariko ikiri ku mutima cyane ni uko umwami yoshobora kwigaragaza agashinga intahe, yishingira intahe. Bakundwa, kuno mugoroba twese nta nkeka turibaza, mbega jewe nawe twumvira iki ku butumwa bwa mwene data Branham? Mbega twari kuba twitwaye gute jewe nawe ku bijyanye n'ibyo yaba twese hamwe kwerezo ry'ubutumwa bwinshi, iyaba tutumvirije ngo turabe igikorwa cyo gukira kw'Imana. Muri icyo Imana ishobora byose yemeje ijambo ryatangazwa. Reka tuvugishe ukuri irindi rimwe. Mbega bwari ubutumwa gusa nibwo bwatwemeje, canke no kuba twarumvise yuko ijambo ry'Imana ryemejwe? Mbega ibyo bintu byoba byarafashije kuri ibyo yuko tuba abantu bemejwe? Ndababwira hano yuko igihe nafata indege nza ingene zerece, hari mwerezo ryo mu kwezi kwa gatandatu naciye i Londres. Ari abantu bamwe twahuye, muri bo babiri aho bakirira abantu, hanyuma ndabavugisha. Bari abagabo babiri babizera, hanyuma ndabasezerana yuko nzorukira kasete muri Branham, kandi namaze kubivuga hano. Hanyuma umwe muri abo bagabo yumvirije iyo kasete gusa, ntiyasomye ibyakurikiye twarungitse, ariko yaravuze ngo ntiyibuka inshuro ya nyuma aheruka kurira. Ariko igihe yumvirize ayo makasete, hanyuma akabona igikorwa cy'Imana ingene gikorwa, ngivyo byaramurengeye, ngo ntiyaragishoboye, ivyo byaramuciyemwo, atangura kurira kubera yari yarengewe n'igikorwa c'indengakamere c'Imana. Bakundwa, ntitwibeshe. Paulo arandikira abikorino akababwira ngo ubwami bw'Imana ntiburi mu majambo gusa, ariko bure mu kugaragazwa kwa mwemo n'ubushobozi. Abikorino ba mbere igice cya 4:20. Hariho imirongo myinshi yo mu byanditswe iyo ashingamwo intahe yuko atari ubutumwa gusa, ariko ubwo yuko n'ubusuku bwiwe bwemejwe mu bushobozi bukomeye bw'ibimenyetso n'ibitangaza. Ikibazo rero twibaza ni ikibazo cyo kumenya nimba dushobora kwizera yuko Yesu Kristo akiri wa wundi ejo ahise, uyu munsi, kandi akiri wa wundi ibe bidashira.
Et si nous le croyons de tout cœur, kandi niba tubyizera n'umutima wacu wose nous n'aurons pas peur ntituzogira ubwoba bwo sur gukora la base. dushingiye ku ijambo ry'Imana. Alors, nous allons croire. aho rero tuzizera twakire amasezerano y'Imana C'est en fait koko le verset nyene ni wo murongo ubanziriza buriya murongo ubwami butanyeganyezwa koko yuko twaronse amasezerano y'Imana hano mu Baheburayo igice cya 12 26. ku murongo wa 26 haranditse Sa voix a ébranlé la terre en ce temps. Mais maintenant, ijwi ryayo ryanyeganyije isi y'icyo gihe ariko noneho irasezeranye encore une iti hasigaye rimwe ébranlerait non seulement la terre, ngatigitisha si isi gusa le ciel. ariko n'ijuru naryo Encore une fois. ngo hasigaye rimwe Poursuit en disant, hanyuma iyo ntumwe ikabandanya ikavuga ngo à la fin, ibyo bifatiye ku iherezo tout ce qui est yuko ibintu byose byaremwe ébranlé sur ibintu la byose terre, bishobora kunyeganyezwa bizonyeganyezwa hanyuma tuzokwakira ubwami buhoraho butanyeganyezwa sommes enfants de la promesse. turi abana b'isezerano Nous l'avons très souvent kandi mentionné. twabivuze inshuro nyinshi Enfants de la promesse, nk'abana b'isezerano nous avons tufise un droit. uburenganzira ku iragi ry'Imana amen Nous savons kandi que quand quelqu'un turabizi yuko igihe umuntu atanze iragi hanyuma uwo muntu agapfa aho rero Testament prend ibigize iryo ragi byose bice bigira ubushobozi nk'icagezwe kandi umugabane w'iragi ushobora kwakirwa umwami wacu Yesu yaravuze ngo iri niryo sezerano rishasha mu maraso yanje l'a déjà kandi yamaze kubigaragaza agihari nk'ibifise inkomezi y'icagezwe rivuye mu maraso yayo mbega kuri ibyo twavuga kwiki que sur la terre, igihe hano ku isi testament est ouvert. iragi riba ryuguruwe aho rero abaragwa batangura kugwana bakaja muri za sentare bakashaka kwiterera mu iryo ragi ku buryo bw'uko Au point que l'on peut presque buryo se sentir mal à l'aise. ushobora kwiyumva umeze nabi umerewe nabi hanyuma natwe nk'abaragwa b'Imana twicaye ngaho Du tout intéressé. nta nuko tunitwararitse mbere no kuraba iragi iryo twahawe Je connais un seul cas. ndazi ibyabaye J'ai ahantu une connaissance namenye ibintu byabaye mu bantu à qui on a laissé. abo abasigiwe iragi Cela ne se passe pas toujours bien. si iminsi yose bigenda neza Veut avoir kuko davantage. umuntu wese aba ashaka kuronka ibirengereye n'ibindi birengereye kandi ugasanga ntibahagijwe Veulent hériter. bose bashaka kuragwa bakundwa Qu'est-il de nous? mbega twebwe bimeze Nous gute sommes héritiers de Dieu. turi abaragwa n'Imana kandi turabaraganwa na Kristo Reçus twaronse muri twebwe les promesses. amasezerano y'Imana yo muri kino gihe ca nyuma Et hanyuma nous y avons cru. De tout. twarayizeye n'imitima yacu yose igihe rero niyo mbere yuko hariho abantu bamwe bamwe batizera ijambo ry'Imana Dès qu'ils ont l'occasion, kandi babironkeye amahirwe même aux gens, écoutez, bakabwira abantu atumbiriza mwotaye iwanyu mukize mwotaye iwanyu mubohowe mbega dukora iki que des pleins héritiers nk'abaragwa byuzuye bifatika n'ont aucune part à l'héritage. abo bandi nta mugabane n'umwe bafise hano umwishimayeli ntashobora kuza ngo abwire isaka ngo soko ibintu bigende ngo nandi afise uburenganzira bwo gukora ikintu mvuga Isaac ariko aho dit très clairement isaka yovuga mu buryo bumeze neza kavuga ati ishimayeli aha nta kintu na kimwe ufise cyo kuvuga pas du tout koko wowe nturi mu isezerano kandi rero kubera yuko utari mu isezerano nturi no mu iragi kandi kubera yuko utari mu iragi rero un héritier. nturi n'umuragwa Chose.
aho rero ibintu était donc très simple. biba bisanzwe cyane, biba Il bisanzwe. l'exprime Pawulo de arabivuga manière très particulière. akabivuga mu buryo budasanzwe mu Bigalatiya 3:4, Il y a kandi aho hariho umurongo umwe wo bweza uvugwa ngo ariko mweho bene data nka Isaka muri abana b'isezerano. Ndabisoma ni mu Bigalatiya 4 umurongo wa 28. Galates 4 verset 20. Abigalatiya 4:28. Chers frères, Namwe bene data vous êtes nk'uko Isaka yari ari de la promesse. muri abana b'isezerano. Nous devons maintenant Dutegerezwa prendre ubu véritablement gutahura mu by'ukuri est lié ibifatanye l'action divine no gucika umwana à la w'Imana, filiation ni kuvuga que nous avons gucika reçue en tant que kuja mu gihagararo c'umwana, tukaja mu gihagararo c'umwana, ico twaronse nk'abana abahungu n'abakobwa b'Imana. Nico gituma Pawulo arandika ngavuga ngo yarongetse mwemu w'umwana wayo mu mutima wacu kugira ngo dushobore gutaka tuvuge ngo abadata. Hano hariho ubufatanye, hariho ihuriro ry'umwana w'Imana n'abana bose n'abakobwa bose, abahungu n'abakobwa b'Imana. Mwemu w'Imana kuri abo bose baba bavutse hanyuma bakuzura mwemu w'Imana. Arasubiramwo Abigalatiya 4:28, ariko mweho bene data nk'uko Isaka yari ari muri abana b'isezerano. Hariho amasezerano menshi yanditswe mu ijambo ry'Imana, ariko twebwe kwerezo ry'igihe, kwerezo ry'iminsi, dufise uburenganzira, dufise amahirwe yo kumviriza amasezerano ya nyuma no kuyizera. Mbere yuko Imana yeshura ikigaragaza, kandi nivyo nagerageje kugaragaza mu butumwa bw'izirece hamwe no mu bwo nafashe mw'ibande imbere ya saa 6 z'ijoro mbere yuko ngenda, nuko imero yacu bivuga mu buryo bw'imwemo nimero ya kimana, nk'uko umuntu abivuga. yavuze ngo hariho hariho abantu benshi bidoga bakavuga ngo ihangare itegerezwa gusamburwa, ariko ntibari bazi yuko ibarabara ry'inyuma indani y'iyo nyubako ya kera yaguma isatagurika imbere mw'iyo nzu. Ntibari bazi yuko hari inzu yari yubatswe nziza nshasha indani muri yo. Hanyuma abantu bose bagashavura bakavuga ngo bikwiye ko isamburwa, ariko imbere abubatsi bo banya bubaka hanyuma kwerezo nta kibomoke ca kera cari gihari, ariko yari inzu nziza y'agaciro. Hanyuma igihe inzu yari imaze kurangira bace basambura ico kizu cariko kirahera, cari gishaje, hanyuma abantu bose bashobora kuraba. Twasomye hano yuko Mose yari umwizigirwa mu nzu y'Imana, Kristo nawe ni umwizigirwa mu nzu yiwe, kandi inzu yiwe ni twebwe. Ariko iki kintu ca kera kizotegerezwa umunsi umwe gusamburwa, igasamburwa. Aho rero tuzobona inyubako iyo Imana yaduteguriye. Oh, haleluya! Ariko rimwe na rimwe abantu bakaraba iki kintu ca kera, nigihe kirageze ngo gisamburwe, kandi ntibazi ibibera imbere ndani muri kino kizu ca kera. Bakondwa, dutwaye ubutunzi bw'Imana mu nzabya za hano kw'isi, kandi Pawulo abivuga neza yuko ngo iyi nzu iyi twambaye niyasamburwa, dufise inzu iva ku Mana, iri hema twambaye indani Imana ikora inzu yayo, kandi iyo nzu yayo ni twebwe. Umunsi umwe
et l'heure seront venues. umunsi umwe isaha n'igihe ibyo bizoshika bakundwa, nta muntu azosubira kubona urusago rwa kera, kandi nta muntu umwe azosubira guhangayika. Bose bazotangara tuvuge ngo mbega ni gute bishoboka. Ndibuka umwene data n'uyu mu buryo ubu n'ubundi, ariko ubu habaye iki? Hari ikintu gishasha imbere cabaye kuri ca kera. Mbega ubuntu bakundwa, reka dufate mu kwizera ico Imana yatugize kugira ngo ishobore gukorera muri twebwe ibyo yigeneye gukora, kandi ibitware mu kubishitsa mwino minsi ya nyuma. Abantu benshi nuko umugabo abivuga, abantu benshi bohita batangura gusambagura ico kizu ca kera, canke bagerageza kugira ibyo babika ngo ko kirasambuka. Bakondwa, abategetsi bo bari bazi biriko byakwa imbere. Imana yacu irazi neza ibiriko biraba. Ndabizi yuko ikintu nk'eco ntigishobora kuba mu gihugu cacu, ariko hariho ibindi bihugu, hariho n'indi mico ahandi hantu. Ariko ndazi ikintu kimwe, nuko Imana ikora ibintu mu buryo bw'imwemu, ikabikora mu isi yose, ikabikora mu buryo bumwe, ni kuvuga biciye ku bushobozi bw'amaraso yayo, biciye ku ijambo ryayo, biciye no kuri mwemu wayo. Imana iruka ijambo ryayo kugira ngo idukize, kandi no kugira ngo itwereke amasezerano, yogorora ugutahura kwacu kugira ngo haboneke bimenyekane yuko ugutsindwa kwacu n'icyaha cacu yuko byarahongewe, birabarigwa, kandi ko twaronse ubugingo bushasha ku bw'ubuntu. Twaronse ubwami butanyiganyiga, nubwo iby'inyuma binyiganyizwa. Reka duhagarare dushimitse, dushikamye gushika kwerezo, kandi nubwo byose biba bisa naho biriko biratemba, hagarika umutima. Ibyo Imana yubatse ntibizigera na rimwe binyiganyiga bitemba. Ushobora kuba ibibomoke, ariko iby'Imana yakoze biba ari ibihe bidashira, kandi ibyo ntibizigera na rimwe bitembagara. abantu bagize umwimenyerezo by'ukuri n'Imana, abantu batagize ibinezaneza gusa, abantu batoba baratwawe gusa n'umuyoboro kanaka, ariko bakaba barafashwe na Kristo. Abo bantu bazobivuga nka Pawulo, bavuge ngo suko namaze kugifata, ariko ndiruka kugira ngo ndagifate, nkibagira ibinyuma byose, nkagana intumbero, nkagana ku muhamagaro wo mu ijuru, ku gitsibo muri Yesu Kristo. Amen. Abe Filipo igice 3 umurongo wa 13 na 14. Kandi rero dushaka gukorera hamwe, duhindukirize amaso yacu tukane imbere misi yose, tugire icizere Imana, duhagarare dushikamye gushika kwiherezo. Kandi ndababwira yuko umuntu afatanye n'ijambo ryayo gushika kwiherezo, aho rero umwami aramufashe bishikamye, ntacyo bitwaye ico shika cyose, tuba twinjiye kubwo buntu bw'Imana yacu. Kandi nk'uko intumwa ivyandika mu Baheburayo igice 6, ngo ibyo biragenda bigashika hakurya y'igihuzo. Abaheburayo 6 umurongo wa 19, iyaba ibyo bishimitse byari imbere y'igihozo, umuntu wese yobikoresheje, ariko nta muntu n'umwe yari afise uburenganzira bwo kuja inyuma y'igihozo, kiretse umuherezi mukoro na wenyine rimwe buri mwaka, atari kugira ngo avuge ibyo abonye byose, ariko amwe n'amaraso yo kwiyuzuza kugira ngo atange impongano, aho
aho guhongerwa imbere y'Imana. Hanyuma ngo ibishinze ubugingo bwacu birimbitse birishika inyuma y'igihozo ahari intebe y'ubuntu, ngo ni nk'ikizirika umutima kigumye, ni aho bigashika kure ahari abakerubi, kandi ibyo hakaba ari hahera cyane. Mbega icyo si ikintu ciza. Mbega wowe mutima uziritse he mutima? Wowe mbega uriziritse ubwawe canke uraziritse? Ni itandukaniro rikomeye. Umuntu yifashe ubwiwe cyangwa ashaka kwifata ubwiwe, umunsi umwe inkomezi azozibura. Ariko we aziritse nta muntu n'umwe ashobora kumukuramo, kumubohora. Ndasubiramwo ngo ibyo byizigiro byimbitse biziritse inyuma hirya y'igihozo ahera cyane, gushika imbere y'Imana, gushika aho dushobora kwinjira kubwo amaraso yamenetse y'umagazi w'intama. Ndabasabye ko n'umugoroba, kubera ko igihozo cyo mu rusengero catabutse igihe Yesu yabambwe, mbega ni kugira ngo hagire ikintu kimwe gikorwa? Oya, ariko kugira ngo hagaragazwe inzira ko ihari yuguruye. Imana yeshuye, mwese murashobora kuza guhera ubu. Ico rero ikintu c'ubwiza, kandi twese turashobora kuza tukagira icizere Imana yacu n'umutima wacu wose. Mose yabaye umwizigirwa mu nzu y'Imana, yakoze ibintu byose kubera yuko hariho uguhishurirwa kuva ku Mana ku bintu byo muri kazoza ibyategerezwa kuvugwa. Kandi Kristo nawe nk'umwami, nawe umwana wezigirwa mu nzu y'Imana, aho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakoranira kugira ngo yigaragarize hagati yabo nk'uwazutse kandi ari muzima. Ndabibabwira, nimba tutizera n'imitima yacu yose tugirira nabi Imana, kandi nta kindi na kimwe dusigaranye kiretse kwizera n'imitima yacu yose ibyo Imana yavuze. Twebwe ntimwizera jewe cyangwa twizera uyundi cyangwa uwundi, ariko twizera uyo ubereye ukwizera kandi atigera ahinduka. Kandi Bibiliya iravuga ngo ushize ibyizigiro byiwe muri we ntazigera amaramara. Imana ishobore guhezagira iri jambo. Murabezi na jano imbere yanyu mfise agatabo nashaka gusoma muri kano gatabo k'agabroshire, ariko umwanya waheze ntashobora kubikora. Ariko igihe nticyatakaye, nta nkeka. Imana yavugije imitima yacu, kandi nka gatatu kane mu kwihweza iri jambo ry'Imana byagumye mu mutima wanje no mu mutima wawe. Mbega nta kintu catuvugishije? Bakundwa, mutegerezwa kubibona mu buryo bwumvikana. Mbere n'umwami Yesu yaravuze ubutumwa burebure cyane, hanyuma mu bwo butumwa burebure haba harimwo ibintu nyamukuru, ibintu by'inkoramutima, ibintu bivugwa bikomeye. Rimwe rimwe turabona ubutumwa bw'Umwete Branham, hariho ubutumwa bw'amasaha abiri, ariko ugasanga nibihe bivugwa by'inkoramutima, nibihe bishurwa mu bwo butumwa, nibihe Imana ishaka kutubwira mu bwo butumwa. Kandi ni kangahe nakunze kubyumva mw'izindwi zigiye havugwa iri jambo, ivuga ngo namaze gusoma ubwo butumwa inshuro nyinshi, hanyuma ngo narabisomye ngo nk'ikinyamakuru cyangwa ndabisoma nk'ikindi gitabo, kandi naciye ku ruhande y'ibintu byinshi. Bakundwa, reka tubikore ubure mu buryo butandukanye. Reka dusome ubwo butumwa, reka dusome ijambo ry'Imana tubyakira dutekanye.
sans nous presser, tutihuta nous calmement, duhagarara kuri buri gace kose demandons-nous hanyuma twibaza nous-mêmes et au Seigneur ubwacu kandi tubaza n'umwami mbega ushaka kumbwira iki kuri ibi qui est contre mbega harimo iki quoi s'agit mbega bijanye n'ibiki une révélation mbega hoba harimo guhishirirwa hano ce que tu veux. mbega ushaka kumbwira iki biciye kuri ibi Puis hanyuma reprenons la lecture. tugasubiramo tugasoma Je veux dire, murabona nshaka kuvuga il en sera yuko de même pour nous avec les prédications comme avec la Bible. Et là, bizoba bimeze ubwo butumwa kimwe na bibiliya aho rero tugerageza kwemanga twese yuko hari imyaka myinshi twamaze dusoma kandi ibintu bikabandanya biba bishasha bibihambaye kuri twebwe uko imyaka 20 30 mu nyuma uko des années, iyo myaka yagiye irabandanya alors, aho nous rero sommes reconnaissants à Dieu turashimira imana quelque chose de sa parole. igihe cyose ikintu cyo mu ijambo ryayo mu butumwa mu kwihwezwa igihe bibaye ibihambaye igihe bibaye ibintu bishasha dont nous pouvons nous ibyo dushobora kunezererwa aho rero kiba ari ikimenyetso cy'uko imana yatuvugisha kandi imwe mu w'imana akorera mu mitima yacu kandi icyo twifuza kuri bose atari twebwe gusa abari ngaha ariko abantu bose batari no ngaha Nous sommes fils et filles de Dieu. turi abahungu n'abakobwa b'imana kandi Nous sommes tous fils et filles de Dieu. turi abahungu n'abakobwa b'imana Tellement droit à tout ce que kandi le dufite Seigneur uburenganzira ku bintu byose umwami yadusezeranije akadusigira ni umwizigwa mu nzu yiwe kandi akora ibintu byose yigeneye gukora bakundwa que nous puissions aussi dire, dushobore natwe kuvuga yuko nous trouvera fidèles imana ibyo dusanga turi abizigirwa igihe cyo kugaruka k'umwami wacu yesu kirisito aduhezagire twese amen turahaguruka dusenge prions ensemble. turasengera hamwe Père Céleste, data uri mu ijuru nous venons devant ta sainte face, ô Dieu. tuje imbere y'inyunga zawe zera mwami urazi Comment je me suis avancé, ngene negereye imbere hano o mana je te remercie. ndagushimira Parole d'introduction ku bw'ijambo et pour les pensées ryatanguje no ku bw'ivyumviro à placer, ibyo washizemwo o mwami pour la conduite, no ku bwo uburongozi bwa mpwemu wawe yera ô mon Dieu. o mana Nous aspirons turipfuza à ce que tu puisses venir, Yuko à ce que tu reviens pleinement woza de droit, ku byo byose wemerewe muri kino kibanza no mu bibanza byose aho ubwoko bwawe rassemblés. bukoraniye Seigneur, mwami tu es fidèle, nous le savons. uri umwizigirwa turabeze ugumije ijambo ryawe amasezerano yawe ni ego kandi ni amen Seigneur, mwami commence à agir. tangura gukora emeza ijambo ryawe Nous des membres, tugire ingingo nzima z'umubiri wawe des personnes abantu confiées abo ushobora kwemerezamwo ijambo ryawe par lesquelles abantu confirmer abo ushobora kwemerezamwo ijambo ryawe kwemereza ko ijambo ryawe miséricorde mwami ube umunyembabazi kuri twebwe umfashe kugira ngo avec des supplications nzane imitwaro yose mu gutakamba imbere yawe wewe wenyine niwe ushobora guhindura ibintu byose wewe wenyine niwe ushobora gufasha wewe wenyine niwe ushobora gukiza ukabohora préserver ukaziganya niwe wenyine ushobora guhezagira nicyo gituma turaje twese hamwe tuza kuri wewe mwami atari ukugomba kwanje atari ukugomba kwacu ariko ukugomba kwawe aba ariko gukoreka wishimagize c'est notre prière. kuri byose niryo sengesho ryacu twese mu izina rya yesu Amen. amen Amen. amen